Madamu kuva twirangura muvaniki narandi arakubonye arahababuka Randri je nukuri no muri interview yanje urinjira Randri n'umufana wanje wowe uri umufana we warakaze reka Non, na masoni mfise jewe ni bon. OK, on peut parler le français s'il te plaît. Nous sommes ici pour regarder le Miss Ngoma 2020. Edition of 2020. Yeah. We are here. Tout comme ça, Serma, vous êtes ici pour regarder les Français. OK, faire l'interview en français. Chama mbere kwanza twiteze kwanza kumenya. Kumenya kwanza Yes, bakunzi ba Sunny Stars TV nkuko rero mubibona turi kumwe na Randri Promoter umuvumbuzi. No musi rananiwe bro. Nanigwa gutega shako iyo naniyo mba nigirishije. Ajya bari kuregirisha. Waruducitse ba. Yes, rero nkuko mubibona rero Randri no musi turamuvumbuye. Tuvumbuye umuvumbuzi ngabute bro. Umuvumbuzi nta muvumbura ahubwo arigirisha tumuka Kubisanzwe ko rigirisha. Ya ndiko ndigisha kwera ko kimwe mbere kwanza mu bantu b'amateka kwera ko musanze ko ziganura ndi pumwe atamba ya maroni nijya Ogo sasa ni Steve umuvumburo.com ya ndiyo gambere ingozi namba ya maroni yo gambere hama rigize kangahe ukoze wambaye nk'ababizi ya ndiyo gambere naho ne kwera ko gera tunanirwa tu ndiyo gambere tu byose ndiyo gambere Randri uno munsi tugusanze muri preparatif kuko baracako barabitunganya Miss Ngoma final igomba ibe hajya muwe neza wishikiye mu kibanza wambaye gute kubera iki ya kimwe mbere kwanza twiteze kwanza kumenya kumenya kwanza Miss Ngoma John Randri anakuita Miss Ngoma kwanza mwereza kugenda turazineze ko mwigeme wa mbere aza gutogwa muri Miss Ngoma aza gutahana imodoka nziza cyane gose katwara bitangurwa bigitangura gusubira muri final gushika muri final urumva byabamwe nka Hitop TV ko tuzagushika kwanza ngiya urabona ko imodoka nziza cyane gose kandi ndetse nabo bari mu bantu bakora byo organiza ndaza ka ibintu bimeze madamu kuva twirangura muvaniki narandi arakubonye arahababuka Randri je nukuri no muri interview yanje urinjira Randri n'umufana wanje wowe uri umufana we warakaze reka uramuzi n'izina kwanza nukuvuga tuvumbuye ibintu bibiri Randri yambaye ikanzu y'abamiziri bagira umushema mbesha twumva ijya mbere jewe nyene urumva nani kwambara ikanzu y'abamizima bisigura ko uri umushehe warangira ko mwavyumvise faka mu difference ibintu turi muri Miss Ngoma kwanza aba urako yambaye ingoma events donc abi umwigeme ni 11 basigaye tuza gutora umwigeme umwe aza guserukira Gitega intara ya Gitega kandi intara nziza cyane gose mubona kimeze neza akabeho byose bimeze bien ndetse umwigeme wa mbere aza kuronka imodoka nziza cyane gose ndetse urazi kariba nabigeme bakiye cyane basi imodoka ngaha voilà ngira ngo muri ko muravyumva hama ikigira kabiri tuvumbuye Randri uwafana hajya witwa aha ngira ngo ni rya kabiri bakubonye kuri Sunny Stars TV ya uramaze bana n'amashure wize bivana naho wize Randri kwisaza igifaransa kiramuroga cyane ni muganire mu gifaransa ko sawa ufise amasoni kandi umenyereye kamera Non, na masoni mfise jewe ni bon. OK, on peut parler le français s'il te plaît. Nous sommes ici pour regarder le Miss Ngoma 2020. Edition of 2020. Yeah. We are here. Tout comme ça, Serma, vous êtes ici pour regarder les Français. OK, faire l'interview en français, je suis capable. Ikifaransa cha Randri Promoter kabisa tuvumbuye umuvumbuzi man. Uno munsi wadukizwa niki bro? Ya ndabakizwa ngo tuza koronka umwigeme kwanza wa mbere za kuba wa mbere muri Miss Ngoma nicyo kintu kiza kuba nkiza cyo kubera ko umwama yo kumuronka interview yanje mucamereke mu ciganda kumukoresha we. Abakunzi ba Sunny Stars TV nkuko rero mubibona turi kumena Ohor rigize kabiri Ohor rigize kabiri kuri set za kamera
ya Sanisa TV kiganiro cyawe cyarariye hit warabibonye cyane gajenda umustar sinabikubwiye Landry promoter n'umufana simvize Landry gusa ni menshi cyane ayesa Landry reka tukore koje kwitegura ko ndumva hari ibintu ngo bisinze ko ari misa hageze ko nitegura kubera ko urabona amasaha kaze karegereza kandi muraze nk'umutananirwa rifu kunze kubakorera ibintu biri ku mwanya kandi bimeze neza nka Hitop TV yose nzima bisaba ko tuzo kwashyikiza ingene Miss Ngoma kiragenda twatanguranye nayo kuva bigitangura gushika muri final urumva tuzo kubashikiriza wavuye atane kibanza ca mbere rero Landry abakunzi ba Hitop TV ubafadikanije n'abasanisa TV akajambo kanyuma ubabwira ko gusezera kino kiganiro akajambo kanyuma kavugwa ugira apfe ariko ndashaka kubabwira ijambo rizotuma guma bazokoma bibuka Landry promoter nka Hitop TV acho kumena Bigera tunani. Landry wumvira igifaransa cyo wumva afise nk'amashuranga. Oya yarize. Landry ufise amashuranga. Narahejeje. 13. C'est diplôme de moi de Wizi gisatike Landry. Je ni zumuyaga nkuba. Nizo electricity. None umuyaga nkuba uriyo na miko. Ya nene hamba formation arahari kandi cyane gose kandi talani kindi kintu kandi narize mfise certificat yo ku radio Landry radio Colombe FM mfise impamya bushobozi ndibuvuge certificat naronse mu nyigisho zabaye zamaze amezi abiri mfise certificat nka zine Asante sana Landry reka tugusezere genda gukora izo kanzu kuko biraza kugora mane kuvumbura abantu ari kibazo nagomba kubaza kwanza mbe kwanza wabonye ko ino mpuzu mwambaye kata yo original ça faut changer Landry nawe niko bibona sa original oya ni sawa ni bon reka rero tugushimire hama nibaza ko nawe twagufatiriye ngira ngo ejo canke igihe ejo muzotubwira amanyanga canke ibindi bintu byo byarabaye vyiza hashira kuba amanyanga canke ibindi bintu vyiza urumva rero muzobitubwira twe ibi bintu twabiteguye tubikunda tubishaka donc dugereba nga umwe bose n'abandi babiri ni bon reka twebwe abantu twese turafanana ngahaye nanje ndagufana asante sana nenda gufana merci beaucoup yes bakunzi ba Sanisa TV reka tubasezere kugira ngo twidirije hariya tubereke ibyariya kono bimeze ciao Sanisa